ugira uvuge ko amasaha 28 wabuze n'umuntu yoshima Imana kuba yahuye na wewe ngo twibwe bacu niko tumeze ariko vraiment iwanyu ntiwavuye none ko bibiri ivuga ngo tuvayo uriko amusoma babuzuye mpemu yera erega umuswahili yavuze ngo roho yako temwe ikintu wuzuye uriko uramusoma kandi wamubaza agacavuga ati uza wihangane ndakara ukamengo ni karite oyaye uragwaye vraiment à 18 iminkanyari yaje non fais comme ça ja muri piscine nkawe kwikinisha rero ni icago giteye ubwoba kuko gitera ubumuga bwo bajya abantu bagukomerekeje bashobora kuba batavyibuka bashobora kuba baravyibagiye bashobora kuba ariko barasinzira bashobora kuba ariko baranywa baragenda kuri plage bariko ijisho ry'umwana riraze kudekoda uvuye muri gym tonic n'uvuye kugwana relation abari muri relation mwarakomeretse kenshi musanga muri ko murashwana incuro nyinshi cyane gusumba kumvikana bijya yakwandikiye ni kimenyetso cyuko muri urya mwanya ari muri mood ukabona umuntu muri kumwe atagushigikira muri weyi yukuba mu mana harabajene usanga adashobora gusohoka muri chambre aguma muri chambre wamubaza ngo je ndakunda la solitude un être humain bigenda gute ngo mugende muri bisi mama agenda hagaze we wicaye turashobora gukomereka twese mugabo inyifato zitandukana ryari kwimenya biradufasha gutera intambwe yo kuvuga ngo finalement c'est pas moi finalement ni namwe mu madefa fatiye kukuntu nubatse kwemera ibyagushikiye no kubiha agaciro kimwe mu bimenyetso by'ihahamuka canke byo gutangura urugendo rutari gwiza gukugwara umuntu agira rodeni guhakana ibyabaye nibishoboka mama ntiyari kumbwira ijambo nkiri ari mama yamvyaye ibi bintu ntivyokunda en fait le cerveau fait le déni par rapport à la situation ntivyokunda yuko tante paternelle bavukana na papa ko yoteka imfungurwa akagaburira abana biwe jewe akandaza ubusa ntivyoshoboka c'est le déni nibikunda ko wa mugenzi twagendana ambwira ko ankunda mu gitondo kimwe ambwiye ko abivuyemo ashobora kuba yibeshe reka subire ndamwandikire silodeni en fait igihe cyose haje ikintu gifise uburemere kandi kaba kije bukwi bushana busha kikaza gifise uburemere le cerveau pour nous protéger la première des choses ikora igira le déni. Kubera ki le cerveau ikora déni, c'est une manière de protéger les lobes. Amalobe ni bivyumba bitandatu biri ngaha mu bwonko bifata ingingo. En fait, le cerveau igira déni kugira ngo ibirahenda ayo malobe ko bavuga ngo nous avons dufise cerveau iri informable et déformable. Bisigura iki rero iyo ushikwe n'ikintu kiremereye uravuga ngo oya nibishoboka naka niyombwira iryo jambo niyo vyubahuka vraiment na ya majambo yose yambwira il ne peut pas oser elle ne peut pas oser faire ça naga système kameze nk'aka référentiel tujya tu appareil batanga muri regidezo tujya tu appareil mu kudukora biinspire kuri cerveau iragafise le système yitwa hypothalamo hypophysaire naga système kikupa iyo tubabaye cyane kikupa iyo tunezerewe cyane ako kantu ukazobona umuntu anyuranye ibirato kaba katakikupa ofete ako systeme rero karagwara kararemba
haragera n'ahandi hantu kaba kakiba fonctionnaire. Iyo systeme bita hypothalamo hypophysaire n'akantu Imana yaturemanye kameze nk'aka référentiel kujya ko muri Regideso amatara aje ari menshi karikupa ari makeya karikupa. Iyo twahuye n'ibintu bifise uburemere rero karononekara, karagwara, kararemba, karagera ahantu bikagenda nabi. Rero kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko kajya kantu kakozwe ko niyo système de déni, aho umuntu avuga ngo oyaye ntibishoboka ibi bintu ko nakayombwira ya majambo ntibikunda ko vyobandanya uko biri uno munsi. Donc mini what bisigura ngo haragera ahantu umuntu agirane yanka. Mwabonye kuri numero 2 hariya point 2 bavuga ngo iyo turaba ivyo kwimenya bidutwara kwemera ki vyatubaye bibaho mu buzima bwacu bwa misi yose. Kubera ki twemera? C'est pour nous aider, c'est pour nous faire échapper kuri iyo système ya déni. Kubera iyo umuntu agumye mu guhakana ivyabaye bica bimutwara mu buzima butari réel, ahavuga ngo naka naho yambwiye bijya oya n'ukuri arabesha. En fait umuntu acagira ico bita aca résigner au lieu de résilier, c'est différent. Umuntu yakiriye ibyamubayeko akabana navyo agahangana navyo bayita forme de résilience. Umuntu yase kuvyemera ni forme de résigner nukwanga ko ibintu bitabaye kandi vyabaye. Nukuvuga yuko rero tugomba gutahura yuko mu vyatubayeko mu vyadushikiye tugomba kumva ko hari ico kintu cyo kuvyemera. Basha tugomba kumenya ko ivyatubayeko ntabwo twabihamagaye, ivyatubayeko des fois simisi yose nta ruhara twabigizemwo. Donc tugomba kuvyemera tukabiha agaciro, kuko kubidenia kuvyanka c'est pas la solution à long terme. si nyishiramvye. Ica gatatu gusesa amashira y'ibikomere wagize no gutangura urugendo rwo gukira. Ko hagera ahantu tugasesa imibabaro. Haya tuvuza amashira ni gicapongereranyo uko umuntu akomeretse ku mubiri. Igikomere cyo ku mubiri nikironka umuti kiraba infecté au niveau y'umushaha. Iyo twakomeretse igikomere cyo ku mushaha kiraba infecté na cone. Ico ku mubiri kijamwo amashira arico gicapongereranyo twifashishije. Ico ku mushaha kica kigaragarira mu nyifato itabereye, ico bita kuba umuntu agira ico bita trouble de comportement. Iyo twakomeretse ntitugirirwa ama décharge émotionnelle au niveau de l'âme, bigaragarira muri trouble de comportement, bigaragarira muri gufata zangingo mbi, bigaragarira muri gufata mu bya vyumviro bibi, babandi biyumvira kwiyahura. Nagende babwire tukiri ngaha nyene ibi bikomere sesereza mutima biradutwara muri vyaha vy'ubuyobe byo kwikinisha. La masturbation ni gihe ugira trouble sexuelle ishobora kubifatanye n'icagushikiye uri mutoya. Ica mbere, ica kabiri nivyo warabonye ku bandi bantu ndoragitsina canke waravye amafilme. Ica gatatu bishobora gushikira bizananye kuba warafashwe ku nguvu. Hari abana bakura bafise abakozi bo muhira bakabaviora ntibabimenye ko babavioye, cyangwa ugasanga waragiye muri relation, uwo muri kumwe muri relation ugasanga yaguteza umutego mwakoze rapport sexuelle mutabivuganye. Ico kintu kica kigenda muri hippocampe, nukuvuga ko wowe ni wakoze rapport sexuelle, wowe wakorewe violence sexuelle. Ujya mwanya wose mwariko muranigana uraba ko tipe échapper kumuva iruhande, mu mutwe hariko hari installa kwico kintu ari ubuyobe igihe cyose kizogaragara mu buzima bwawe ko ugomba guhunga. Benshi rero baca bagihungira mu kwikinisha kugira ngo beshape ya scène naturelle. Mwavyumvise iyo bizananaga yemwe baca bikinisha. Kandi agomba kubabwira ngo
kwikinisha rero ni icyago giteye ubwoba kuko gitera ubumuga bwo mu mutwe. Ubumuga buzana na hehe? Ikintu Imana yaremye gica muri voie normale kiba kiro kiraca ku ruhande. Abantu nk'abo niyo bagiye mu ngo ntashobora kuba satisfait n'umupartenaire wiwe, baravana agaja muri douche kwikinisha, kuko wewe le rapport sexuel n'a plus le même sens. Hari igihe rero tubacira imanza ngo naka. Donc ni ukuvuga ko murabona yuko aya mashira ari muri twebwe ashobora kudukwegera akagarama ruganda, ibintu bigoye cyane pour la gestion. Icakane, kwiharira no gutangura urugendo rwo kubabarira abandi. Ibi bintu byadushikiye, aba bantu batubabaje, ibikomere byadushikiye, ikosa rya mbere tugwamo tureka kubabarira abandi duhereye kutibabarira. Abantu baradukorera amakosa oriye yo guhangana nabo tukababaza twebwe nyene. Kandi ndabizi neza, sinkekeranya. Ibi ndiko ndababwira no kwandika igitabo cy'impapuro nyinshi ngaha muruzuye mutaribabarira. Erega tuza twasenze, ndabisubiyemwo inshuro ya kabiri. Ikosa rya mbere wikoreye riremereye gusumba ibindi nuko abantu bakubabaje wongera urababara, hamwejeje kubabara uca ufata decision yo kwibabaza éternellement. Kubera iki utibabarira? Kubera iki uri kuribabaza? Kubera iki uri kuribabaza? Uzibabaza gushika ryari? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te culpabiliser? Jusqu'à quand tu vas te condamner? Les gens t'ont tellement trahi. Les gens t'ont tellement blessé. Why? Kubera kutibabarira. Urabizi no kubwira kubicagagura urabizi. Wavyanse ndetse mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Giswahili no mu Congereza kugira ngo ntuzovyibagire. None reka ndakubaze, iyo decision wafashe kutavyibagira iri kibabaza nde? Bajya abantu bagukomerekeje bashobora kuba batavyibuka, bashobora kuba baravyibagiye, bashobora kuba ariko barasinzira, bashobora kuba ariko baranywa, baragenda kuri plage, bariko baraviva ubuzima buryoshe. Uno munsi wikoreye umuntu mudasangiye umutwaro kubera iki? Il est temps de vivre. Hari abantu bafite ubuzima butagira sens, cyangwa yumvira à cet âge là muri 60 uzoyigera mugeze hehe? Ibabarire. Umuntu bakoreye icyo adashaka ntigishobora kuguma ku mutwe we éternellement mu gihe atabikontribuwemo. Ikintu kiguma ku mutwe gute? Nijyari aya mazi, regarde ici, nijyari aya mazi yoguma ku mutwe wanje? C'est quand je vais laisser ma maintenir. Ninagumiza y'ukuboko aya mazi no yamarana umwaka ari ku mutwe wanje. Dusipoze yuko bayankoreye, ariko raba twogira gutya vyokoroka. Haleluya. Reka bikoroke. Byarakuremereye, byarakuvunye. Ako vous imaginez raba kugenda. Sishobora n'umuntu yambwira ati Monsieur Atanaze, mpereza iyo karamu iri mu mufuko. Ndi oblige kurondera des manœuvres. Urumva igikomere kirakubuza kuavansa uko wagomba kuavansa. Ngomba kurondera aho nshira ya mazi kugira ngo ntakoroke hasi. Uragiprotéger jusqu'à quand? Et ça fait souffrir qui? Toi-même. Reka nababwire, reka ibintu bijiyo vyagomba kuja bagukoreye pubere, shira imicafu muri pubere. None reka ndakubaza, ngwino hano Hoyi, viens ici s'il te plaît. Hoyi atoya ya mazi arashize ku mutwe wanje. Hoyi arampenze ndayafashe. Hoyi asubiye hari yigire Hoyi.
yinywera amazi tora agacupa unywa amazi qui est en train de souffrir ngo barambabaje ngo nanje ngo nzobibika mpaka sisa barambabaje sinzopfa nabababariye sisa nagera kubwira ujya muntu yakubabaje ariko aranywa Heineken arikora n'ubogenda kuraba umusanga muri piscine ariko aragira thérapie individuelle collective ubarikara ariko ajya gasalade nawe vraiment à 18 iminkanyari yaje non fais comme ça ja muri piscine nkawe jana nawe muri piscine kandi nakubwire rero akasise kari muri ibi bintu niyasanga wabitoye azosubira kugaruka abishireko ariko la stratégie c'est quoi azosanga amaboko yawe atacemera kubitena azobishira ko bibandanye bitemba urazi ko kijya gihe uraudasinziriye bo bariko baragona ngo musisi sinzira and then basi kutararonka inkomezi zo kubababarira basi babarire omwe c'est le minimum kubana neza n'abandi bigatuma tutabakomeretsa kudakomeza inzingu kibikomere erega nitwashikira intambwe bituzanira la cohabitation pacifique tubana neza n'abandi reka nababwire ububi bw'ibino bikomere bavuga ngo uwakomeretse arakomora mu Kirundi mu Gifaransa bavuga ngo l'humeur transmissible none uri kuriraba nta kuntu ufata ama decision nkabi wanyu nta kuntu ushavura nkabi wanyu nta kuntu wishura nkabi wanyu kutwibi bacu niko tumeze ariko vraiment iwanyu ntiwavuye none ko bibiri bivuga ngo tuvayo uracyariyo c'est pas sorcier hari kikugumizayo n'abantu mwabonye abavyeyi banyu ariko barashwana papa na mama bagashwanira muri saro uno munsi basigara abasirimu bacashiramo volume nyinshi cyagenda mu cumba bagakubitana amajido bashizemo ikivorimo yani muvyumve agara kubwira abana turumvaga yemwe Yesuwe ari utuntu wumvise batazi ko wumvise tuzi wowe n'Imana tukaje tubabesha ngo tuvuye muri gym tonique ngo twari muri sport mu cumba yahe kumaza ko turagwana ijisho ry'umwana rirazi kudekoda uvuye muri gym tonique n'uvuye kugwana wandi mukundana mwahuraguranye kuri bata ukitaha muhira barabibonye ati keririsa iya hehe ko byabonetse ko mwagwanye kuri bata ndabwira kandi Castis relation abari muri relation mwarakomeretse kenshi musanga muri ko murashwana incuro nyinshi cyane gusumba kumvikana allo iyo relation yawe ikizokurangira relation toxique idafisa ishika 3 choses 1 musanga ivyo muhuriza ko ari bikeya gusumba ivyo mupfa hama hariho beaucoup de points de divergence que de convergence aho hantu tugenda usenge cyane baza ko maramusengera ibitari byo mwebwe nk'umubogosi bogare ntangorane ari navyo zabisengera ico nacone rero jewe aho ndahavuguruza abakizwa kenshi ntujane n'umuntu udafise amatre yo hanze wakunze nahone hari amakosa mwakoze il est temps de corriger hari ama decision mwafashe il est temps de le faire hari hejuru bikurinda kugwa mu yandi makosa très important dushaka ngo ivyabaye nibisubire bibarinde kugwa mu yandi makosa nukuri ndabinginze ivyo twakozemo ama decision mabi tubihagarike biturinde kugwa mu yandi makosa icindwi bitumushobora kuzokwiteza imbere mu buryo no mu mibereho reka ndababwire basha vous savez que bigoye kuja mu bintu by'iterambere mu gihe dufise ikibazo cy'indani reka ndababwire twiteze imbere gute twiteze imbere byari ni gihe indani hateye imbere burya hanze ni formality
alo ndababwire ndagisubiyemo niwabona hanze bimeze neza umviriza menya ngo n'indani bimeze neza ntushobora kuja muri résilience économique udafise d'autres formes de résilience nagomba ndababwire iki kintu biteye ubwoba meme la résilience spirituelle nikunda mu gihe la résilience psychologique idahari n'aba bantu basenga kuva ku wa mbere ushaka ku wa Mungu mugabo ugasanga basa n'amashetani barantwenze ugasanga vraiment umuntu kuri eglise yo nakana Yezu vraiment kavutse i Betelehemu mugabo ale à la maison afise amasirino Jackie Chan Rambo none bashe ndababaza uko musa kwishengero niko musa no muhira ndumvijwe rimbwira ngo arrêtez d'être caméléon kuko ça fait souffrir wenyine reka ndababwira ikintu gikuteye ubwoba urazi iyo uri kurigira kamereo ingufu bigusaba ni nyinshi cyane uri kuravuga ngo ninashika cyanwenga cyanicara ncamaguruka ncangira gutya en fait ni logistique isaba yewe urazi la demande émotionnelle na le coût que ça demande mu gihe uri kuraba umuntu atari wewe ça coûte énormément de fortune en termes émotionnels igikurikira gutahura bidutera kugirana bishobora gutuma utahura abandi banyabikomere hari abantu ngaha dufise utwagenda tumeze nk'imbago ubwo ati shana rakabitse ndagashira ahantu karugaranye naramwanditseyo iyo umuntu anutse simbona igitutsi mbona uri nyuma y'igitutsi iyo umukozi yazigije muhira simbona ibizigire mbona uwamuteye kuzigiza murazi impamvu derrière chaque comportement il y a un démon qui est là derrière chaque défi et décision mauvaise il y a toujours un démon qui active le feu ndababwire nta kosa nari mukora tamudayimoni ariko ari pushing go ahead mutuke go ahead shavura go ahead Buddha go ahead mwime service go ahead na rimwe uja muri état émotionnel négatif hatari un démon qui est en train d'activer le feu. Le jeu compliqué. Au lieu d'attaquer la personne, j'attaque celui qui est derrière la personne. Wewe ufisa basi benshi tu as mal compris ugomba kugira umwansi umwe is a devil Satani. Mama wa n'umuntu mwiza, papa wa n'umuntu mwiza, bajya abantu bose bakubabaje n'abantu beza. Umuntu mubi c'est la personne qui est derrière. Sinabya ngo nibingora nk'abandi bose, ndashavura nk'abandi, hari gihe rincoroka nk'abandi, hari gihe bingora nk'abandi, kubera malgré ayo ma décision yose ndiko ndababwira je reste humain. Ariko umviriza vyotuma binanira gushira mu ngiro nzi yuko arivyo nagomba gushira mu ngiro. Alors umviriza Bibiliya ivuga ngo mon peuple périt par la manque de connaissance. Ani aravuga ngo on périt par l'ignorance. Nagomba kubabwira ngo nimwamenye ukuri kuzoba hakwidegemvya. Atakalusible. Kurazi igituma tudatanga imbabazi kirafatanye cyane n'intambara turiko turagwana. Tuko tugwana zitarizo. Umujene yakuze atagira touche physique azoyirondera kuko umuntu ari kumwe muri relation canke kubandi ni wa muntu ashaka yuko muri mwibarabara mugenda mufatanye fata ngomya chagiye tugenda gusenga kutamfashe hari abantu ngabo mu bintu bya fataje bidahera uramufata ugirane
papa wawe na mama wawe bakora bose mu kazi, papa waza weekend, mama wawe aza bwije, benshi baza waryamye, ukavuga ngo muzobura vide yatushe. Vide yatushe ni processus identitaire umwana aronka hagati ya 0 à 3 ans. Ibi vyose bica ngasi nza kuhateba, iyo dukomereka dumukereka mu mubiri, mu mushaha, nimwemera kurikira. Mubiri n'inyama ni bya bindi vyose asinza kuhateba. Isigura ivuga ngo igikomere cyatewe n'ibihe bibi umuntu yabayemo, yabonye canke ihohoterwa yabonye canke yagiriwe. En fait, turashobora gukomereka twese, mugabo inyifato zitandukana ryari. Mu gihe nahemukiwe nande si bimwe, resinye si zimwe. Uwahemukiwe n'abavyeyi aragira igikomere cyo guhemukirwa, ariko sico kimwe n'uwahemukiwe n'uwo muntu bari kumwe muri relation. C'est vraiment différent. Kuko uwahemukiwe n'abavyeyi hajamwe n'ikintu bita crise identitaire. Ariko uwahemukiwe n'uwo bari kumwe muri relation haba harimo beaucoup plus la trahison émotionnelle par rapport à perte des attentes. Mu bisanzwe umuntu yahemukiwe n'abavyeyi birangwa na crise identitaire cyane iri prononce. Uwahemukiwe no muri relation cyangwa undi muntu do passager agira ico bita perte des attentes, ni cya kintu wari witeze kwa mugenzi wawe agakora le contraire yacu. On n'a pas les mêmes signes. Tugomba kumenya none niba je narakomeretse, ikomere cyanje gitira source hehe d'une façon étiologique. Ihohoterwa sesereza mutima rijanye n'igitsina umuntu yagiriwe. C'est vraiment différent. Tujavuga ngo twagiriwe ama VBG, twarahohotewe ifatiye ugitsina, mugabo vyakozwe nande specifically. Kubera n'inyifato iratandukana. Uwahohotewe n'umwigisha, cumi n'uwahohotewe na mama, cumi n'uwahohotewe n'uwo bakundana. Ibikomere sesereza mutima vyinshi bivuka kandi bigafata ishusho mu bwana 0 à 7 ans. Biba bitanguye kwambara ishusho ya vrai. Ikindi igikomere sesereza mutima kiravugwa yakira, ariko kirasiga inkovu. Alors kirasiga inkovu. Donc ubwa mbere wewe nibiki vyagukomerekeje? Keshi bizanana mu byo wabayemo, bizanana mu byo wabonye, cyangwa bikazanana amahohoterwa. Icya kabiri, ibikomere sesereza mutima, ihohoterwa rifatiye ku bikomere sesereza mutima bifatiye kuri donc icuri. Icya gatatu, hari bizanana mu bwana, icanyuma birakira ariko bisiga inkovu. Kugubwa neza icarico. Iyo tuvuga ngo umuntu aguwe neza icarico, c'est pas seulement kuba ufise amahera kuri compte, c'est pas seulement kuba ufise umuntu mukundana, c'est pas seulement kuba ugendera mu modoka nziza, c'est pas seulement kuba ufise une affiliation dans une église. Oyaye, kugubwa neza ubwa mbere nukumererwa neza mu mubiri, mu mutwe no mu kibano. Nivuga mu kibano mwumve ko ama interaction yanje n'abandi ari mu ma indicateur y'umuntu aguwe neza, nukuvuga ko afise une forme de résilience. Ariko ibi ni gihe biba bihari ntibisigura ko umuntu atagira ibibazo. Ngo vyabiri bamwira ngo ari kura blaga. Oya yari kara blaga, yari mu bigumba gumba n'ibishobisho. yari muri emotion. Kandi emotion ni kimenya ko umuntu akomeye. Digo vraiment emotion ni signe igaragaza ko umuntu akomeye. Bijya yakwandikiye ni kimenyetso cyuko mu rujya mwanya ari muri mood. Ega mood turayivamo. Yari muri mood vraiment. Hari abantu bagenda n'ututwo muri mood, bababwiye bari muri mood. Baraturindiriye. Baturindiriye nk'abarindiriye Yesu muri mood we. Nukuri ndabarahiye Petero. Kijya hagira abwira Yesu ati sinzokwihakana, yari muri mood. Ega yari muri mood. Kuko Petero nta kibazo kiri complicated. Bari bamubajije ngo uvuga nkawe gusa. Nico kintu vraiment bamubajije. Tariko ndiko ndaraba ingene Yesu yexprima, you have the same language. I'm like no.
You are lost. Waratakaye. Les promesses non tenues. Turi kumwe gayene. Hari umuntu karankurikirana. I know why ndiko nesista kuri cyo rino kintu. Murafise ama promesse y'abantu babemereye batatinye. Kandi you are here muri beshi. Umvise bati nibishoboka yuko bya bintu yambwira atashoboye kubishira mu ngiro. Ndabizi wabizanye mu mutima. Ariko nyemerera nkubwire ngo yari muri mudu. Ko yavuye muri mudu, va muri mudu. Muri pose gabasha. Iyo pose muri mwo muzoyiva mu ryari. Arakubwira ngo twe turayihagaritse hama akagaruka gushuka mwakira. Are you sure? Are you mad? Urakomeye wewe. None mu Kirundi bashiye umugani ngo inkoko iraye mu ishamba ihinduka igisiga. Are you sure ko hagarutse inkoko hatagarutse inkware? Pause. Muri pause. Iyo pose ari cyo yivuganye ko na Yesu. Ndabaganirize nk'ibibondo byanje. Muri pose. Are you sure ko ya muntu atari karabresa umutima wawe? Atari karasambura umutima wawe? Yagize pose rimwe uravyemera, yagize pose yake uravyemera. Amara insemera atakwandikira. Wagiye amasengesho nguri kuragarukana kwa kwandikira. Amasengesho aragarukana mood. Ufise amasengesho mutwaro ukagarukana mood. Reka ndababwire, faites attention y'aba bantu batatu quand vous êtes dans une relation. Umuntu akubwira ngo agiye muri pause, ariko arategura umutima wo kugenda definitivement, ariko aritegura pour te laisser. Arabona yuko hari utugoze taraca, arindiriye kugira yitegura duce definitivement agusigura ukura kumbagara mu ibarabara. Faites attention y'umuntu agira kabiri muri relation. Ukaba uri muri relation umuntu akubwira ngo hari amasije tabou qu'on ne touche pas. Va fuir. Abantu bakundana il y a pas de sujet tabou. Fais attention n'umuntu akubwira ngo on ne touche pas. Yo ibintu mugira muje mu bizima là on va toucher tout. Kubera qui n'accepte pas qu'on touche. Reka nababwira umuntu atemera ko mubikora ko byose muri fiançailles ubwonko buri muri 78% ntazovyemera bwahoze buri kuri 50. Troisième personne. Umuntu muri kumwe atakwemerera ko musenga. Umuntu atemera Imana yawe, fais attention. Ndagisubiyemo. Siniko ndaprêcher l'évangile. Siniko ndavuga ubutumwa ariko ndavuga ubutumwa bwiza. Ukabona umuntu muri kumwe atagushigikira muri weyi yukuba mu Mana, muri weyi yukubaha Imana. Uyo muntu muri kumwe akubwira ngo dusenga uno munsi ejo tuje mu vyaha. Uyo muntu naho asenga point d'interrogation. Umuntu agukunda kunda Imana yawe. Igihe aja muri pause, eske mwari mwabivuganye? Iyo pause izomara umwanya ungana gute? Azoyivamwo ryari? Hazoba habaye iki? Les jeunes, uri muri cafe cyangwa uri muri déjeuner, amapose ntangana. Mwagiye kuja mu mahorasyo n'abantu batubaha Imana muyubaha. Wagiye uvuze ngo azohwanirayo. Mbega ari muri morgue ya Rwakarede cyangwa ya Prince Regis? Ngo ndabizi ngo azohwanirayo. Yo umviriza banza umubwira hwane umwemerere yahwanye. Azohwanirayo. Ari muri koma yitwa gute? Ni cerebrale cyangwa ni biologique? Hama mgachamuza muri ko murarira. Ngaragiro ngo niyawanye nyene arigeze apfa.
SH ifise vision ivuga ngo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Nagomba kubabwira ngo bihera muri mwebwe nyene. Nimutanezerwa muri horasyo, nimuzonezerwa mushitseyo. Nibitagenda neza muri horasyo, mushitseyo inzara zirasohoka aho birunyuka. Horasyo urimwo kubera iki akubwira ngo aya namasije tabu kavyemera. Nta sujet tabu, mugomba gufatana urugendo rurerure rushika kure. Mugomba kugenda mwavuganye vyose sauf rien. Uri kuravuga ngo ariko ataha nukuri murafashe bisi mwese agiye muri boîte nawe ugiye muri veille mwagabuye amahera bisi FC 2000 agwaye igihumbi cyo kumuja muri veille n'abatwaye cyo kuja muri boîte hama mu gitondo utasha ubwira Imana ngo ndi muri hora. Ndababwira ikintu kimwe, umuco n'umwiza ntibishobora kubana naho bihurira. Umviriza iretando de tranche. Reka ndababwire kuja mu rugo si bigumbagumba n'ibishobisho, ni entre imwe itagira sortie. Amen. Na umviriza Bibiliya ivuga ngo wamufashe asambana en flagrant délit. Rero nigihe uzokumva yasambanye ntuzoruvamo ko ntuzobamufashe yafuraganije. En fait, la Bible a minimisé divorce sur un niveau bigoye cyane ku divorce. Umuntu wese abwira umutima wiwe ngo mbega ndi mubiki. Reka kugerageza Imana, reka kubeshera Imana ngo naco yakoze, none yakoresha ne kuboko yagomba gukoresha ari ukwawe nako kwanduye. Uravuga ngo uri muri chômage, uri kurasenga Imana wiguha akazi ikuzuriza ibihe mugabo none reka ndababwira ikintu kimwe abakozi b'Imana. Yo ndababwira iki kintu gikomeye, ishugwa ry'amasezerano ni raporo y'usenga n'usengwa. No mu Kirundi abantu batangana nibasororeranira. Numva ndiyemi mu mutima wanje, numva afise inunu mu mutima wanje, kandi inunu tuyisangiye na mwemu yera. Hari abantu mwicaye ngaha murindiriye Imana namwe barindiriye, murindiriye gukora bya bindi naye yakubwira ngo nawe banza utera intambwe muri ibyo urimo. Ariko vraiment urashaka ko Imana igusanga muri boîte, urashaka ko Imana igusanga mu gwanko, urashaka ko Imana igusanga muri masturbation, urashaka ko Imana igusanga muri relation toxique. Aho hantu harashisha haranuka Imana ntiyo usanga. Bisigura iki? Yiteguye kugutabara mugabo aho uri ntihari accessible. Oh hallelujah. Yiteguye gukora bya bindi mugabo uri hande di perimetre cellulaire, uri nyuma ya réseau. Umuntu afise carte SIM ya connecté leo irimo amayinite ka telefone kabiri charge agaca agenda muri Tanzania. Ntashobora guhamagara, ntushobora kumuhamagara. Suko telefone itari charge, suko telefone atamayinite irimo, suko telefone yapfuye emetere zirakora ariko iyo telefone ibuze network. Benshi abajene narabaye umujene kandi babwira ikintu kimwe, kosa rya mbere twikorera duca network n'Imana, dushaka Imana twayicira network. Nukuri bajene munyemere ndababwira, murambira ngo mwarakomeretse n'ivyo kandi ndabitahura, ariko nkunda ndababwira ikintu nyemerera ndabahanure nk'umuvyeyi. Ariko vraiment ijya bizu uri siri ko ari bizu gusa, nta busambanyi burimo. Ngo yaye ngo sisambana ngo kame mu muntu dukundana ngo ntogera ntamusomye. What kind of mood uwe urimo? Yuko ramusoma bawuzuye mwe muyera. Erega umuswahili yavuze ngo roho yako temwe. Ikintu wuzuye uri kuramusoma nico uri kuragaburira, kandi reka nababwire ico ugaburiye nico kivyibuha.
nugaburira emotional sexually uzokwisanga mu busambanyi utabishaka kubera tiranuri ayo momando nizo gusumbya inkomezi. Bajene ko barambwira ngo umuntu bishoboka ngo nta reference y'ingo nziza zihari ngo nico gituma nubatse. Basi none wewe tangura wogire gwiza wowe uzobe reference yabari nyuma yawe. Twebwe twarabahemukiye mugabo wowe agira intango nziza. Munda kwa Yakobo ni kwa Yakobo mbega havuka Yosefu navuga kuri Yakobo. Munda kwa Yakobo havutse Yosefu niwe yatanguye ko generation nziza. Abandi barakoze amakosa na Yakobo ariko arapfa ariko avuga abana biwe. Ageze kuri Yosefu yavuze ngo Yosefu ni giti cyama cyane. Urashobora kuvuka mu muryango muri wowe ukaba muzima. Urashobora gukurira mu bikomere wowe ukazoba source de bénédiction mu mahanga. Reka nababwira izi simwa nugira ngo mube informé ama mube transformé muhinduka inzuzi z'amazi. Izi ngombi tubona hanze hageze gutanga reference y'ingo nziza dutange kuri mwebwe kandi birashoboka. Bajene va mahirizo, bajene va muri comparaison, bajene va mu bintu ngo iwacu oyaye. Yakobo avuga ngo yavuze ari ni muri Exode itanguriro je pense itanguriro 49 guhera kuri 22 navuga ngo ariko wewe Yosefu nguri igiti giteye impande y'amazi ngo amashami yacu arenga inkike z'uruzitiro. Kandi Yosefu yavutse nko abana 12 bavutse yavuga kwa Yakobo ariko nawe yavuga kwa Yakobo niyasa nabo kwa Yakobo uko nase ariko ayitaba Imana yakoresheje ijambo ngo ariko weho Yosefu icoma muri ama promotion SH ukaba Yosefu ukavuga ngo nzobifura rugo gwiza nzogira urugo gwiza nzogira relation nziza nzogira akazi keza. Umviriza n'igihe abajene bose babijamwo wowe rabi byo kujamwo. Bibiliya ivuga ngo byose ni byiza ariko si byose bitugirira ikimazi. Reka ndababwira abajene hitamwe ibyingira kimazi mu byimbura kimazi. Ngo yansomye ngo kandi ngo na Yesu ngo kumusaraba baramusomye. Okay, urumva agende bamusomye ku musaraba none ko yari ku musaraba none uri ku musaraba. Iriga gacwara umuntu yambwiye ngo pastor ngo sigura ngo icyago cyo gusomana ngo none Yesu ko bamusomye. Ijya bizu yo kumurivra ijya bizu ya Yesu c'était pour le livrer. Niyo indicateur wa mugurisha yari yavuze ngo uwo nja gusoma. None nawe iyo muri ko murasomana ninde ariko arivra uwundi. Kandi karabwira nukuri rya jambo rirakomeye baba ariko bararivrana kuko aje gusoma kugira ngo donne-moi la chance de coucher avec toi. C'est une sorte de livraison. C'est une force de t'inciter. Abandi muri ngaha haratubwira ngo yambwiye ngo ntitutajyamana zompeba. Acambwira ngo mbwira rero ingene ndamwishura kuko yambwiye ngo ni rimwe gusa ukandi yambwiye ngo tuziproteja. Ugasanga n'umwana wo mwishengero ugasanga n'umuntu akijijwe amubwira ni nasoni yabikubwiye ngo yego kandi ugasanga wayimubwiye nawe n'umukozi w'Imana mwishengero. Amubwira none aguye nawe ucugwa ngo harinze hagwa we ngo jewe naho. Changement de mentalité. Tugomba guhindura mu vyiyumviro. Ivyo abavyeyi bataduhaye tugomba kubiharanira. Ivyiza tutabonye mu ngi wacu tugomba kugira ingo nziza. Yo ivyo bya bindi wifuza bataguhaye ugomba kuzobihereza abana bawe. Yes, do you understand? Nta kugira icitwazo ngo navutse mu muryango komeretse ngomba gukomeretsa abandi. Navutse mu muryango mubi gomba kuba mubi oyaye. Ico bataguhaye wewe hinduka Yosefu. Kuko ibi tutariko turabikora bidutwara mu kabonge. Akabonge ni hahandi utangura kumva umuhati w'akazi atawufise. Ugatangura kwiyumvira ngo nta kundi kuntu no bigenza.
reka mfume nguma muri chambre yanje. Hari abajene usanga adashobora gusohoka muri chambre, aguma muri chambre, wamubaza ngo jewe ndakunda la solitude. Un être humain ne devait pas être seul. No mu tongo rya Edeni, yo Imana yavuze ngo si vyiza ko umuntu aguma ari wenyine. Wowe ukorana ni radio gute? Ufise umugenzi w'iradio kubera iki? Reka ndababwire, ubwonko bw'umwana w'umuntu nibushomera. Igihe cyose uri sere, Satan va te visiter cyangwa le Saint-Esprit. Bivana na connexion uriko. Ama telefone yabananiye guheba. Ugasanga umuntu mu intellectuel aheje licence. Ariko ugasanga n'umujene aryama 4h du matin. Kubera iki tutazi ku difference how we use telephone kandi when. Icya gatatu why. Sino navuga ko azikoresha ngaha yuko ari amakosa. Niko navuga ko izi telefone zacu tuzikoresha gute?